Ndabaramukije kandi ndabateye iteka ntangere mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kure yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV. Imbonesha kure yanyu rero hibashikirayo ikabatorokaniriza amakuru yose aba ariko haravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu makungu muri rusangi, maze ikayabashikiriza ku buryo bw'idonido ku baba bamaze gufyonda kuri sabone, ku bakoresha ururimi rw'igifaransa amakuru aca bashikira umwanya ku wundi, ku bakoresha ururimi rw'icongereza ho mwamaze gufyonda ahanditse subscribe, maze amakuru yose agaca abashikira umwanya ku wundi. Reka rero mwese barundi namwe barundi kazi ndetse n'abandi bose mudahwema gukurikira amakuru yacu kumonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV, tuze tubabarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira hibandeko muri aka kanya. Reka rero amakuru yacu tuyahere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tubareko hariko haravugwa inkuru y'umubabaro aho ishirahamwe ry'abanyamahanga ricinyiza abarundi kugeza naho ribakubita inkoni. Amakuru yacu turabandaniriza mu gihugu c'u Burundi n'ubundi nyene, tubareko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ako abandanyije kugendera abagumyabanga abasanze mu mazone atandukanye y'igihugu. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagarukeko mu kanya gatonyi. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ngaha mu Burundi mu Cibitoke, tubabareko hariko haravugwa inkuru y'umubabaro ko ishirahamwe ry'abanyamahanga ririko riracinyiza abarundi kugeza naho ribakubita inkoni. Bivuga ko rero bamaze igihe turonka imyidogo y'abakozi b'ishirahamwe Angelique International Limited ryubaka urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi rwa Kaburantwa mu makomine ya Buganda na Mugwi mu ntara ya Cibitoke. Ni ishirahamwe rero rirongowe n'umuhindi. Abakozi b'iryo shirahamwe bavuga ko bamaze imyaka bakora batagira amasezerano y'akazi. Bavuga ko umukozi ahohoterwa wugize ico abaza nawe bakamwishura ko aca ataha nimba adashaka akazi. Kundundura muri iryo shirahamwe abakozi barakubitwa inkoni. Baturongikiye ireresi ibonekamwo umukozi ariko arakubitwa ariko ntibona neza. Dushimye gusa nyene kubasangiza amafoto twayikuyemwo. Umukozi wa Angelique International Limited yanditse agira ati: amahoro Mutama, turagusavye utabarize abakozi ba societe Angelique International Limited, turabangamiwe bikomeye. Iruhande yuko dukora tutagira amasezerano, tugakengerwa n'abakoresha batishura ibibazo vyacu, ahubwo badushinyaguriza ngo udashimye akazi natahe. Hageze naho dukubitwa inkoni. Iyo rero iyo video ubona ni niyo mukozi yitwa Noah yabeshewe n'umukoresha ngo yibye. Uwo nawe ubona rero amukubita yambaye inkofero ni umuhindi yitwa Amitisoni, ariko amukubitisha ferabeto. Abo rero ubona bamufashe nabo ni abakozi bagenzi bacu bategetswe ko batamufashe akabajana nabo nyene akazi kazoba gaheze. Aho rero naho bamuvunagura ntibazomuvuza. Nukuri turasavye mushire ahabona agatotezo dukorerwa maze abategetsi babibone. Ibi rero birateye isoni. Hari abakozi benshi mu Burundi bakoreshwa n'abanyamahanga, ugasanga bafashwe nk'abacakara mu gihugu cabo. Umukozi naho yokora ikosa ntakubitwa, ahubwo ajanwa mu butungane. Umushikiranganji Deo Rusenga Mwamihigo ajejwe abakozi, umushikiranganji Ibrahim Uwizeye araba amasoko ntanganguvu, ndetse n'umushikiranganji Martin Niteretswe ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano. Iki kibazo barakwiye kugikurikirana n'imiburiburi bubahirize umunyagihugu mu gihugu ciwe. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize nyene kuyariko aravuga ngaha mu Burundi.
tubabare ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reve Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo abandanyije kugendera abagumyabanga abasanze mu mazone atandukanye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 23/0/2023 akaba yagendeye amazone ya Gatabo, Mugeni, Bigina ndetse na Kayogoro zo muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba. Hose rero akaba yaganiriye n'abagumyabanga bakurikiranye inyigisho z'akarangamutima, inyifato ibereye kahise k'igihugu ndetse no kwitunganiriza imigambi. Mu vyo rero bayaze nabo bagumyabanga harimwo kuja kwigisha umugambwe CNDD FDD aho baba. Ikindi kandi akabasaba gushimiriza abasanzwe bari mu mugambwe ndetse no kwinjiza abatarinjira kugira bahamvye abandi mw'iterambere ntihagire uwosigara inyuma. Umunyamabanga mukuru rero Reveriyano Ndikuriyo ahimiriza kandi gutunganya imigambi mito mito gutyo ngo bizofashe gushika kuri byinshi mu gihugu. Abagumyabanga ndetse n'abarundi bose muri rusangi barasabwa kuvyara ku rugero, bavyare abo bashobora kurera. Umunyamabanga rero Reveriyano Ndikuriyo amenyesha kandi ko abagumyabanga bose bo muri ayo mazone ko Imana yabahaye ubwenge ngo babukoreshe babungabunge n'itunga Imana yabahaye. Yagiriye ko abasaba kubungabunga ibidukikije abasaba kubungabunga ibidukikije no gutera ibiti byinshi. Twobamenyesha ko umunyamabanga mukuru Reveriyano Ndikuriyo akwije amazone 16 kuva atanguye ingendo muri iki gihugu nyene, abandanya agendera abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD. Mwese rero twabanye mu makuru yacu, reka tubarire ko amakuru yacu aragasaga gusa ko tutatanguranye amakuru yacu ntitwobura kwibutsa zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu rero twayahereye mu Burundi mu Cibitoke, tubarira ko hariko haravugwa inkuru ibabaje ko ishirahamwe ry'abanyamahanga ririko riracinyiza abarundi kugeza naho ribakubita inkoni. Bariko kandi amakuru yacu twabandanije mu Burundi, tubera ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo abandanije kugendera abagumyabanga abasanze mu mazone atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya Iwacu TV, mukaba mwabandanyaga mudukurikira muri ijya nino hatandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi, aho tuvuga nk'abari mu ntara zitandukanye nk'intara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, tutibagiye n'abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hose hatandukanye ku isi. Tutibagiye n'abadukurikiraga bari hakurya y'amazi manini nko mu bihugu vya Buraya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose hatandukanye mwabandanyaga mukurikira amakuru yacu muherereye. Mwese rero turabashimiye kuba mudahwema gukurikira amakuru yacu. Reka rero tubarire ko amakuru yacu aragasaga, tuzosubira mukomeze mugire ibihe vyiza.